Imohorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nkuko twayandikiwe na Luka Mweranda. Ahazwa mukama. Yezu amaze kwegera Yerusalemu ngo abone igisagara, arakirira ati: ese nawe womenya muri iki gihe cyo kuzanira amahoro bambewe. Mugabo rero ubuho ivyo vyarahishijwe amaso yawe. Nakare hazoza iminsi abansi bawe bagukikuza imigazo, ingabo zabo zigucijya nino, bakwegereze mu mpande zawe zose, bazokurisha ivu mwe n'abana uzoba usigaranye, kandi ntabuye bazogusigarana rigeretse kurindi, kuko wirengagije igihe waramutswa n'Imana. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Kutirengagiza ukuramutswa n'Imana. Imana iraturamutsa mu buryo bwinshi kandi kira noneho yamana natwe. Yesu yarabitwemereye ati: ndi kumwe namwe ubutakibavirira gushika ku muhero w'isi. Nivyo hari ibihe bimwe abiduserurira ku buryo budasanzwe, mu bimenyetso bidasanzwe, kugira ngo aturemeshe, adukomeze, adukaburire ingoga nshasha, asubire gususurutsa urukundo rwacu ruriko rurakanya. Ariko burya yamana natwe ibihe vyose vy'ubuzima bwacu. Aha turamwumvise arira Yerusalemu ngo kubera yuko itamenye igihe yagenderwa n'Imana. Nukuvuga ivyiza vyose Yezu yahagiriye, ariko ntibabona yuko Imana n'ubwami bwayo byabashitsemo. Yezu biratangaje kumubona ariko ararira Yerusalemu, agacabura ibizoyishikira, ngo kuko batamenye kumwakira. Harimwo ikintu avugiyemo, harimwo insiguro ashizemwo, akagira ati: iyo munyakira hari ibintu mwari gukingirwa vyinshi vy'intambara z'akaranduramutima ziteye ubwoba, zaho abantu bagirirwa nabi rwose, kuko burya Yezu arazi neza ko intambara zose ziva mu mitima y'abantu, zihera mu mitima y'abantu. Aciye abura ibintu vyavuye biba mu mwaka wa 70, Yerusalemu yose igasamburwa, abanyisirayeli bagatwarwa kw'imbohe, ivyo bari bishimiye vyose bigasanzara. Hari mwindi nyigisho yuko twoheza tukama twiyubara, ntidusanga umenga ibintu vy'ubuzima tubibamwo nk'abantu babiheramwo, nk'abantu bavyiyugaranamwo, bikatunanira kurengera ngo twibuke iyo turiko turaja. Ivyo vyose twishima ko twibonamwo, amatunga, ukoroherwa, kugira akaryango gahambaye, ukugira intwaro. Hari abantu ubona ko bafise intwaro kamenga bafise ijuru. Uko buri mu kiduga ciza, hari umuntu yigeze kuntwara mu modoka yiwe, ndumva ko nomusaba nti je ndashaka kubera umwibutsa Mana yuko utarashika mu ijuru. Imodoka irimwo climatic, kamenga uri mu ndege, naho nyene hamwe mu high class. Urakeneye yuko ugira umuntu azara kwibutsa yuko utarashika mu ijuru. Wava wibaza yuko ivyo vyabaye ijuru, wava wibaza ko ari sécurité. Yezu ubonye ariko arabura ingene Yerusalemu izosambuka, abo mwumva bahava bagira bati n'umuntu yashishwe, n'umuntu yarunguriwe. Oya, n'umuntu ari riside. Arazi neza yuko ivyo bifise igihe cavyo, kandi ugiye kuraba womenga n'igihe gito. Harige mbona nicara nkazirikana ku buzima bwanje, nkakubitiza inyuma gato, nkabona umenga imyaka iranyaruka rwose. Nkaraba ngaha ingene hahindutse, ahandahazi ari bishamba gusa.
murabona akakuzi ko ngaha aka nakavuba rwose mugabo raba amanyama kigira mbere aha hose hari hafatanye neza ntajya hakurya Chiga ku Saint Esprit aha hose ari amashamba gusa muga mu kanya gatonya ibintu byarahindutse, hari amazu meza hari abantu bayagayaga, ushobora kubona umenga uti ubuzima n'ubu security niyi kama tubwira ati wakipfa amatwi wakibura mutima we. Yesu uko abagomba kudutuka mugabo agomba ko dukanguka naho buri mu vyiza bimeze gute, kugumana umutima ukeye mu Mana, ukeye kubw'ingabirano igumi kwibutsa iti ivyo ni vy'umwanya muto. Uzi ubwenge abironderana umutima utekanye, adaca ku biti no ku mabuye, adaca ku bana, adahonyanga abana, atexploit, atamanipira, akarondera kubirondera akavyakira nk'inzira y'Imana, nk'umugisha n'umuhezagiro w'Imana, kandi akamenya kubisangira n'abandi, agahindura ubuzima bwiwe uko bumeze kose aho Imana yabuteretse uko bwitunze, ugukorera umukama akumva ati ibi nivyo natijwe, n'ubuzima bwanje nubwo natijwe, ibintu vyose biri ephemer, birafise aho bigarukira. Kuko abantu uko tubibona nuko igihe tubihezemwo tuca twibagira iyo tuvuye, nitubone neza. Nubiseza agira ati ngo vyarahishijwe amaso yawe. Hari igihe usanga impinga ibintu bikayangana, umenga uko bikayangana biciye biduhuma amaso, bikatuziba umutima. Kwama dusaba umukama kuguma turi hejuru y'amatungo, ubukayangane bw'ibintu, ukumererwa neza k'ubuzima, ugutunga cyangwa ugutunganirwa muri eka mbere no munema y'Imana. Hari abantu Imana hinema zayo bagacabona umenga barabaye ibitangaza, bari hejuru y'abandi. Ubururu turabufise, gasanga umenga bifata nk'uko umenga n'abaguhu. Umuntu aca asigara umenga abantu bose ni nk'utuntu imbere yiwe azaracisha hashatse. Uw'Imana yakunyeretse kwibi tegezwa kugira gutya, ubwo nivyo ngo sivya kwipfuza ko kwitonda. Uyu munsi ari abantu kubera imibabaro myinshi, uburuhe bwinshi, amastress menshi, ibibazo byinshi, ibintu byinshi biremereye abantu, akabaho abantu bazi guca bitwaza Imana, bakagomba kubakoreramwo, kubafata ku bukuru, basavye Imana canke basavye n'amashetani, mugabo bakagwambika isura y'ivy'Imana bya Yesu. Tuze turitonda uyu munsi. Yesu yagize ati hazoba ibihe bigoye, habagapfungu kenshi, hamwe muzohega n'umunsi w'umwana w'umuntu n'umwe ngo mubure, mujuragirike. Ngo nuko nyene Imana mu mbabazi zayo yashimye gucishira ikiringo gito kuri ivyo bihe, ahandi ho ni bake bosigara. Tugaca usanga umenga duhakwa gukurikira ibije vyose nko kumenga ni nyishu. Oya, umuntu akitonda, umukama ari kumwe natwe. Naho ibintu vyo biri mu gapfungu, benaho umuntu acagaruka ku nyigisho zikomeye zagiye ziramurera, akagaruka kumenyetso zikomeye zose umukama yagiye aramwereka. Kuko burya Imana irafise inzira iducishamo twese, ariko kandi muri yo nzira iducishamo twese haruguru y'inzira y'umwumwe, hari ukungena Imana igendera kwiyereka. Ejo bundi sinzi umuntu yaje arira muri Ekutagira ati ibintu turasubira inyuma, nturamaze kubona umukama ingene yagukuya, yakuduganya, yagize iki, none kubera ikute ubwoba nico kije uyu munsi ukamenga byose biraparanganye. We ntubona inzira yawe yakweretse, mugabo ugasanga agomba kwikoporora, kwigira kopye kore mu nzira y'abandi, agacayama mu ruhagarara, umenga w'Imana ntimukunda ubwo
wagarutse urasubira kuzirikana neza. Ibihe vyije, ibihe vy'agapfungu, ibihe vy'amageragezwa, ibihe vy'inyoshambi, ibihe vy'uruhamo, nukugaruka. Ni ibihe vy'aho Imana ibigomba iti ibyo bintu bindi mwisakaje vy'ukumererwa neza, kuryoherwa, ariko muri ko muratakara inge bibaveko, musubire mugaruka l'essentiel, kuri kimwe kiri substantiel, kigumije ubuzima, kidatituka, gihoraho. Gusubira kugaruka iyo ibintu bitanguye kunyoganyoga, ugasubira kugaruka ku gisabisho candemeye, hamwe hari resume y'ukwemera kwacu, gasuka garuka dans la simplicité de la prière. Arabantu mwagiye mu bisabisho birebire biza biraza umwanya wose, udushapure duto duto, amashapure yi agirige umuntu agacanya ngiye gushikaho mugira uti garuka ku gitabo c'abakristo, garuka ku masakramento. Ube simple, a force yo gukomplika gose ugasanga wazimiye, wacanganyikiwe, garuka dans la simplicité. Ntibitwumvise mu gisomwa ca mbere aho aba bayahudi, aba banyisirayeli bari mu ruhamo rwinshi. Uyu Matatias twumvise numwe mu bakuru ba sacerdoti, yari umuntu ahambaye. Umwami arazi neza yuko uyo amuronse aguze umutima wiwe, mwumvise ingene agomba kugura umutima wiwe, amwemereye intwaro, akamwemerera amatungo, akamwemerera kumererwa neza. Muwo mutima wawe wewe uri umukuru, nta nkeka n'abandi baca bakurikira. Acagera atoya nivyo nk'umuntu wo mu gihe ciwe bo niko babitahura ico gihe, agaca akoresha ibintu vy'ingimba, agaca yica nabo bose bari baje kumukohompa mu mutima. Suko twokora gutyo. Yesu yaratweretse yuko ku bantu bo mu gihe ciwe tutobandanya tugira gutyo, ariko umuntu akumva ico yashaka, ingene yashaka gushingira intaha Imana, atari ko aranaronderamwo n'inyungu ziwe. Kuko iyo yaronderamwo inyungu ziwe yari gushobora kwemera ivyo bindi, akagira ati ibi bintu biremereye vy'Imana. Hari umuntu yagize ati iyo ntanguye gukurikira gose ivy'Imana ca mbona ibintu biremereye, ibintu bigoye. Kuko ibintu bigoye bishingwa abantu babizigirwa. Ahantu hagoye harungikwa abakomanda n'abariyete n'abakomeye. Igihe utanguye kubona umenga ibintu biragumye biragoye, hari ahantu Imana iri kwiragira iti nuko ndakwizigiye. Wowe ucupapa ukamenga n'Imana yakuvuyeko, ahubwo nuko ikwizigiye. Kagira iti nuko nzi yuko aho hantu utaza kumara amazi, turaza kuhaca hamwe n'abandi baronka inzira, babona umuco. Matatias agaca amenya guhagarara, akagaruka. Mwumvise ya sempiste, akagaruka ku kwemera kw'abasekuru, akakwihambirira ko ubucuti basangiye n'Imana basekuru. Birahimbaye rimwe iyo n'abantu bamwe mugiye wumva iyo batangiye gucanganyikirwa, bakumva ijya n'ina batumira ngo hariya ja hariya, biri hariya, turi hariya muri Kongo, hariya mu Rwanda, mugabo akakubwira ati jewe ndibuka ingene narezwe n'abavyeyi mu Bukristo, nkurikira ngaho, kandi akahakurikira neza, atari kugira ngo yikura abo bantu, bikamutuma atajuragirika, agatekana, agatunganya ubuzima bwiwe mu ngiro n'ingendo koko vy'Imana. Kuko gwinjira y'umukama, ingingo y'umukama nta Imana yashimye ko biba kure yawe, biri hafi yawe, biri hafi yawe. Gusa dusaba umukama kugira ngo dukanure, dushobore kubimenya. N'igihe bishitse ukamenga uruhumye ruraduteye, tukamutakambira tuti duhumure mukama, turazi ko turi abantu, dushobora kuremerwa n'ibihe, dushobora gucanganyikirwa n'ibiba, ariko kugaruka imbere y'Imana, Imana irakubona ico urondera, igaheza ikazira zibura inzira imbere yawe ukabandanya. Umukama twese adufasha duhize inkomezi zizi ntwari zo mu bwuzure bwa kera, tukamenya guhagararira ukwemera kwacu,
ariko atari ugukoresha ingimba, ahubwo ari ukureka ngo ubukomezi bwa mutima mweranda adukiza, mbere agakiza n'abandi hafi yacu, bukaba ari bwo bukora. Kuko ntitugikoresha ubukomezi bw'inkota, dukoresha ubukomezi bw'urukundo n'ukwitanga. Aha ku musaraba niho hari ubukomezi burengeye ubundi, kuko ari ubukomezi budukiza, bugahindura n'abansi bacu bagahinduka inshuti z'Imana, bagahinduka abavukanye n'abakunzi dusangira urugendo. Nicyo cyunama ntangarira. Yesu azutse yari gushobora kuzuka akaza ari umuntu yazutse nyine ari mu bunini ahazwa, ngira ngo yambaye ikoti dernier cri isohotse muri Champs-Élysées, kambara n'akarato keza, kabanza kaza gatera ubwoba. Amaze kubona umuntu yaronse ubukuru ingene agenda aravyimba, abantu bose bakakaraye bamuherekeje. Zikora ingene abagenerale babaherekeza, akaza ameze kurya, kabanza kubateruga, mugabo sivyo yagize, arabarindira. Kugira ubukuru butwawe muri patience. Ubukuru wumva yuko nubwo kuduza, subwo kuja gutera ubwoba, gukankama, gutsinda abandi hariya hasi, arabarindira. Babandi bagira bati nabambwe kwa gatanu mweranda, arabarindira n'inyuma y'izuka ry'iminsi 50 ku Pentecote. Abatumwa bakigisha ati mwarakoze ikizira, mwarisha umwana w'Imana, mwarisha umuntu abazaniye ubukiriro, mugabo yarazutse, ntimwashobora kumutsinda. Ubube gito n'ububi bwanyu, ububisha bwanyu, ntibushobora gutsinda urukundo rwari muri we. Nico gituma umuntu akugize kububisha ube gito, reka gutumutwe, gumya urukundo rwawe, impera n'imperuka azopfukama imbere yawe. Azopfukama imbere yawe. Ni wapashe azoteba pfukama imbere yawe. Natapfukama imbere yawe muri inosi, azopfukama imbere yawe hariya hejuru, hariya hakurya. Azogusanga yagira ati yamaye inka rero, uriya ni wa wundi nica, uyu ni wa wundi nambika ibara, uyu ni wa wundi nararaza. Ubwo azohaturukira, uzogenda umuraba uti ingo, agira ati mbabarira urantunga, sinarinzi ko uri umuntu yoshitse ngaha. Uramaze gusaba, umaze kubona umuntu ariko arasaba uwo yimye. Yezu mugabo sivyo abashaka, biba biri mu mutima wabikoze. Yezu babandi bagira bati ngo napfe, bakikubita kugikiriza, bakabwira abatumwa bati tugira iki none, tinimwihane mwakiri kigongo abazaniye, mushobore guhangurirwa rero imihango Imana ibafise ko kuva kera kuri sokuru wanyu Iburahimu. Baca barahinduka ngo uyo munsi ngo 3 barabatirizwa, nibo bavuyemwo abamaratiri ba mbere. Bamwe bagiye barapfa, abandi bagapfira za Roma n'ahandi, bakicwa, bakamwigura kuko yabanje kubigura. Kumukama yatwiguze, tumusabe muri uko kutwigura, aguma duha natwe inguvu zo kumwigura uko tubizukumwe.